Hey, Amashi. Yes, merci. Linoji, nawe unyene ku ruhande rwawe natwe yasinye ku ruhande rwiwe naguhe nawe usinye ku ruhande rwiwawe izibiri. Yes, DJ, calm down. Take down. Okay? Tubandanye. Havuzwa gusa Legend na Kid Gabirano. Abo bandi turabakunda ariko tuzobavuza ubundi munsi nabi wacu bose. Okay? Merci beaucoup la tri. Okay? Bon, partez rero la tri moi Linoji. Okay? Linoji. Musimire la tri ko ubyemeye nawe. Merci beaucoup. Nimuhaguruke muramukanye rero. Muce bwana nawe makontra. Voilà. Tubifurize kugira ibihe byiza. Ntimuzovane nka kwa kundi twama tubona ibibe bisengeye. Mwumvise ko n'abavyeyi babiherekeje. Merci beaucoup. Iyo foto ndayikeneye. Reka rero merci beaucoup. Nimuvyagire. Reka tuje kwa Kid Gabirano namuhora uba mu gisande mugiye mwirohero mugabo aba mu gisande mumbabarire Bujumbura. Yes. No mu Cibitoke umuke Bujumbura. Twabonye akanya koba gato. Merci musinyire nawe gira ibisigaranye. Ibintu birakomeye cyane. Birakomeye tugire vuba. Hari ibintu biriko biraduhamagara muri province Munda ariko baraduhamagara. Yes, muramukanye. Iyo foto ndayikeneye. Muramukanye. Mugwane Munda. Okay. Merci. Kandi mufise n'imishatsi imwe muranasa. Okay. Merci Landry. Spotlight over there. Yes, danger. 1, 2. Yes, microphone test. 1, 2. Bas. Kubera rero akanya katujanye ariko twagomba ubwa mbere dushimira Imana iyo yaremye isi n'ijuru yadushoboje kugira uno munsi ugere no munsi twitegura abasore babiri umwe witwa Le cyane Legend yavuze ko niho muhagara ucyumva cyane amazina y'isi afise indirimbo igezweho ibindi sindabivuga cyagezaho yasho kudufasha ikaduhamagara gushikora umwanya tukaba tugiye mu mwuka w'abazima. Ica kabiri reka nshimire abavyeyi banje banyibarutse nababonye baje kunshigikira. Ica gatatu reka nshimire abanditsi n'abamenyesha makuru baje kudushikira kuri umunsi udasanzwe. Ibikurikira reka nshimire mwebwe mwese ndabona abaririmbyi batandukanye baje kudushigikira kugira umugirwa w'uno munsi uze kugenda neza. Mu vyubahiro vyanyu mwikomera amashi mwe mwashoboza kudushigikira. Nkuko abatanga amajambo
bagiye barabisigura babivuga uko mutubona ngaho imbere turi abo mu muryango umwe. Uwo muryango nawo ukaba witwa Wema Entertainment. Jewe hano nkuko mubona bampaye icicaro cyo hagati, ijambo ni jewe, ariko ubutumwa nyamukuru wantumye akaba atari hano. Turafise umuvyeyi yitwa Wema Ornella, akaba asanzwe aba mu gihugu ca Australia, akaba yaraturondeye aravuga ati ndifuza yuko fasha ingabirano z'abana b'igihugu zitagira gifasha, zitagira bashigikira, kugira dushobore kubandanya duteza imbere igihugu na cyane cyane mu gwaruka biciye mu ngabirano zago. Imbere yuko mbandanya, buri murundi wese w'umutima, buri mwene gihugu w'umutima aba yifuza yuko haboneka bishasha ndetse hakaboneka umutekano, iterambere na cyane cyane muri generation barimwo cyandi buvugurunganwe. Nimba harabonetse rero umuvyeyi yifuza yuko ugwaruka rw'u Burundi yifuza ko gotera imbere na cyane cyane abo bafise ingabirano, nuko aba yifuza iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'abana b'igihugu. Mu vyubahiro vyanyu nifuje ko mwo mukomera amashi ahari hose. Tugitangura kuba kuno muryango wa Wema Entertainment, vyatanguye jewe nkuko mubizi, murazi neza yuko ndumumenyesha makuru nkabasanzwe nkorera ku Isamirizi Black FM, nkongera nkahagararira ikinyamakuru Hitop TV, imboresha kure Hitop TV hano ku butaka bw'u Burundi. Twarageregeje turavuga ati reka turabe ukungene dushobora guteza imbere ugwaruka biciye mu ngabirano zacu dufise, ariko kandi izo ngabirano zitagira gishigikirwa, zitagira gifasha, ntaco biba bimaze. Bivanye n'uwo muvyeyi kubona ingabirano jewe nsanzwe mfise, yaravuze ati ndifuza yuko twokorana tukagira ico tugezeko. Muvyeyi yarandondeye abifashijwemo n'umuririmbyi w'imfura muri Wema Entertainment yitwa Yan A, asanzwe akorera imirimo yiwe mu gihugu ca Zambia. Baraheza barashikira, ariko nk'umwe mu gwaruka rwaruronsa amahigwe nkagirirwa ibako ryo kumenyana n'uwo muvyeyi, nahavuye ndavuga ati mbega Gabari ko ano mahigwe tuyaronse tuyakoze iki, tubigenze gute? Ibali arambwira ati reka turabe ikintu kizima dushobora gukora kugira uyu muvyeyi ashobore gufasha ugwaruka rwinshi mu mwanya muto. Turaheza dushinga ikintu bita Wema Entertainment. Wema Entertainment imaze kuvuka, nitwari kuvyishoboza twenyene, ntivyari gukunda kubera ko Wema Entertainment ifise ibisata vyinshi, ariko nkuko muzi yuko nsanzwe nkorera mu gisata cy'umuziki sinigeze ndacibagira. Naciye mfata ico gisata nyine ndagihagararira cyane, akaba ariyo mpamvu mubona dufise abaririmbyi hari imbere. Abavyibuka twaragize isanganya, benshi murabizi, turi mu bikorwa vya Wema Entertainment. Twaragiye turahura n'intambamyi zitandukanye turi mu gikorwa ca Wema Entertainment, kumvo zuko twifuza ko twokwiteza imbere tugatera imbere. Murazi neza yuko atawurya akatamugoye. Mu nyuma yaho niho twaja hamwe, umuvyeyi aravuga ati ntegerezwa guhagararira abana banje neza. Tuca turaheza turegera umwe mu bavyeyi bakunze kuduba hagufi kenshi, mbere ndanagira ko menyesha nimba hoba abahoba batari babizi, ndafise umuvyeyi yitwa, sinzi ko no muvuga no mwizina kuko ntavugwa mwizina, ariko
nyakuntunga arantahura yitwa Maître Muvayo Jean, benshi muramuzi, yaramfashije ndava mu igoro rikuru rya Mpimba ndi kumwe n'umuririmbyi Baraka Oleg. Nanje ndavuga ati umuvyeyi sinomwirengagiza kuko naco ntokora ntamuhanuje, naco nokora ntamubwiye ati mbega ibintu bimeze gute, nawe araheza aravuga ati ntegerezwa kugushigikira nk'umuvyeyi wawe. Ubuzima bwarabandanije muri Roma Entertainment, niho navuga ati reka turabe ukungene twokwagura umuryango, turondere abo dufashanyana mu guteza imbere ibikorwa bya Roma Entertainment, na cyane cyane mu guteza imbere ingabirano z'abana b'igihugu. Ndavuga ati reka mfate benshi muzi nka Rinoji, kuko numwe mu baririmbyi nzi neza ingabirano yiwe, nzi neza aho yavuye, ndamuzi nkeka kuva ku ndirimbo ya mbere, kuko ndumwe mu bantu bari bamuri inyuma kuva kera, nahata bushobozi nari mfise, ariko natwarashoboye gufashanya ivyo nshoboye. Ndamusigurira ndamubwira ati hari umuvyeyi yifuza guteza imbere kugwaruka rw'abana b'igihugu, mwonkundira mu vyubahiro vyanyu muze dufashanye n'uno rugamba rw'iterambere ry'igihugu tubicishije mu ngabirano z'abana b'igihugu. Nawe nkaba mbona yuko uri muri bamwe bafise ingabirano, icambu ca simbizi ngo utangure gukora ivyunguka. Arambwira ati jewe nanje ndifuza gutera imbere, kandi ndifuza yuko ngira ico shitseko, ariko nuko ataburyo ndaronka kandi hararonka gifasha. Jewe ndamubwira ati amagorwa abaririmbyi mucamwo ndayazi, kandi ibibazo ufise bimwe bimwe ivyo nshoboye kumenya ndabizi, nkamwe ngo nkundira tukaba turi kumwe muri urwo rugamba, hari byinshi twoshikako. Ntiyangabiye, yaremeye. Benshi murazi yuko afise indirimbo gushaka no kanya no kwita yuko ariyo ndirimbo ya mbere mu Burundi, hit song iriko iravuzwa hirya nino, ndetse kandi kaze, yitwa Legend. Amaze kuba nkundiye sinatevye, twaciye twihuta turakora ibishobora kutwemerera, ibidukingira, ibimukingira n'ibinkingira, kugira dushobore gukora ivyunguka. Sinagereje aho, hari uwundi musore, uyu musore mubona ngaha yitwa Kid Ngabirano, yitwa Jire, ariko umuziki wamuhaye Kid Ngabirano. Imbere yuko yitwa Kid Ngabirano yitwa Hot Kid, ni umwana wo mwisite, ni umwana mbere benshi batari bazi yuko ashobora no kwicara muri kino kibanza, ariko murazi yuko Imana mu gutanga n'icagura kandi tangira ku gihe. Naramusavye yuko no mubera umuvyeyi, arabinkundira. Ariko akitwa Kid Hot Kid, hari umwe mu bamenyesha makuru bamubaye hagufi imyaka myinshi, aro bita Dieudonné Biggie, akaba asanzwe akorera akaba ari cegera ca directeur wa Black FM kano kanya, nawe akaba ari mu bantu twavanye kure ku ma televiziyo, ariko uyu munsi akaba ari cegera c'umuyobozi asanzwe arongo yisamiriza Black FM. Akaba yari yifuje yuko yomwiyegereza ashobore kumufasha, ariko nkuko mubizi yuko ibintu usanga bigoye, yaragerageje arakora ibishoboka byose, aragira hamugejeje. Nanje ndavuga ati kano kanya ndabona yuko hamwe no mutora, hamwe no gerageza kumwiyegereza yova mu ikintu gikomeye. Ndabarahiye, ni umwana afise ingabirano iteye ubwoba, nanje ntarigera mbona. Ico nakoze ni imfuvyi, naravuze ati reka uno mwana nkuko ndumwe, nkuko nahezagije umutima w'ikigongwe, ati reka ndamwiyegereze, ndamurere, ndamube hagufi, nkuko sanzwe zikafise ingabirano, ibikenewe byose ndabikore. Niko guca ndamutora, mbere gushaka no kanya akaba abana umunsi wanje kubera ingabirano yiwe gusa. Rero nkamwe nimwamukundira, nivyakunda mukazomutiza amatwi yanyu neza n'imitima, ndizera neza yuko azokora ibikorwa bidasanzwe, kandi atazigera hemukira buri mwene gihugu wese azoba yamutije umwanya wiwe.
kuko mu minsi mikeya ndamubona kure cyane. Nabone sinihuse naravuze ati ntivyoguma muri mfasha canke ati nshigikira tutagira ibiduhuza canke ivyemeranya yuko tugiye gukorana. Nawene ndavuga ati wewe utegerezwa kuba turi kumwe. Ariko kubera ko dufise udukurira ari wowe Manela yaravuze ati abaririmbyi bafise ingabano mu Burundi ni benshi. Reka tubicishe nihiganwa nshobore kugira kantu kakabazo nshobora gutanga ugatora azwa muri bamwe bazofata ya mbere muri benshi bazokurikira mu gusinya amasezerano na Wema Entertainment. Kidi Ngabirano rero akaba yavuye uwa mbere muri cyo kibazo cyabajijwe n'uwo muvyeyi, ariko akaba atarababonyene kuko Wema Entertainment n'umuryango wagutse n'umuryango munini urimo abaririmbyi benshi. Hariho umuraperi kuva mu ntara ya Ngozi aho bita mu Gashikanwa, nawene numwe mu barapere bazoba bari kumwe natwe muri Wema Entertainment, yitwa Big J, benshi muramuzi, umurapere wo kuva kera yasohoye indirimbo nyinshi. Mbere benshi bakunze kumwita ngo Rumeni Bikaya, ndaza kumwerekana nihagera, ariko nawe numwe baririmbyi ari muri Wema ariko ataragira ibibako byo gusinya amasezerano. Hano rero ndumuririmbyi yitwa Jizo muramuzi, yarimba indirimbo Ubusyano, murayizi kera abantu bakurikanye muziki kuva kera, yitwa Jizo, yarimba indirimbo na Double J kera. Nawene yarashije gufata ikibanza cya kane mu bazoshobora kuba under management ya Wema Entertainment, ariko nihagera nawe tuzomwerekana. Kabukanya rero tukaba dufise bano baririmbyi babiri muti bagira yuko dufise ubundi yitwa Yan A aba Zambia nawe nari muri Wema Entertainment. Uyu munsi rero mu gigo wacu no munsi umuvyeyi wa Manela abifashijwemo na Radio Promoter hano mu Burundi, tubifashijwemo na Mutamamete Muvaja, baza kudufasha kugira dushobore kugiranira amasezerano na Rinoji benshi muzi nka Legend cyo kimwe na Kid Ngabirano. Tutarandiriye muri make akaba ariyo mpamvu turi hano kuri no munsi, wana banditse n'abamenyesha makuru, nshuti n'abagenzi, abavyeyi, abatoya, abagufi, ntibagiye abaririmbyi b'abarundi babandanya berekana urukundo mu gushigikirana mubona hano. Rero nico kintu nyamukuru cyatumye dukorana hano muri kino kibanza, nitwigera tunanirwa kiretse iyo twigirishije. Murakoze mwamashi iwe neza murakomeye abambite bawe kumwe ngo bafashe natwe watavuga nabo bamuraro sabwe muraho neza, karibu ngaha muri sanze mu rugo rwanyu. Jewe n'ukuri nta majambo menshi mfise mvuga usibye ijambo ryo gushima ibyo Imana ikugirira kwaruka ngaha mu Burundi, gushaka kubafasha kwiteza imbere mu byo bashoboye, ubugenegene, ubwenge bwabo, haba mu muziki, haba ubushakashatsi bateza imbere, bakwageza imbere mu byerekeye ngurukana bumenyi. Urabona yuko urwaruka rw'u Burundi rutaye inyuma, urwaruka ruri muri Amerika, muri Chine, mu Bufaransa n'ahandi hose. Ikindi kintu kidukoranyije ngaha ni uko kuva kera nanjye nshigikira urwaruka ruri hirya no hino mugabo cyane cyane mu muziki, kuko ndazi akamaro kayo. Umuziki ndazi yuko ari ikirahuri kininiya cyane gose kigera kure. Ndibuka mfise imyaka 7, 8, 9 hari umugabo numva bavuga Bob Marley, kubera namukunze nashaka kumenya igihugu ciwe, menya amateka y'icyo gihugu. Urabona yuko yari ambassadeur sans décret, bazi ko ambassadeur atande profise mugabo kubera ubuhinga bwawe budasanzwe abantu bose baramenya Jamaica, baramenya ico gihugu n'ibindi.
nuko rero namwe Uburundi kubera mwebwe muri nka bazoza bamenya Uburundi ko ari igihugu kimeze uko kimeze kiryoshe n'ibindi byose bimeze neza. Niyo mbabona mba hafi y'urugwaruka kuko ndazi ingaruka yabyo, turabahanura tubereka ukuntu babyifatamwo. Niyo mpamvu nahisemwo uyu munsi udasanzwe kubakira ngaha kugira ngo bagira amasezerano bayagire twese bene umurango babona, tout en les souhaitant un meilleur succès. Ndazi ko ubuzima bw'umuziki ntibworoshe, ils doivent travailler très fort kandi umenye yuko ni monde il est très concurrentiel et très conflictuel. Murabyumva rero, il est très concurrentiel et très conflictuel. Aho hantu rero no kwitondera, mugabo tuzobaguma hafi. Yo mupfasoni ubyeyi bako baravuga ngaha yarampamagaye haraciye iminsi abisaba yuko nobaba hafi wemaneri. Niyo mpamvu nashoboye kubakira ngaha no kubaba ngaha. Nibaza yuko n'abandi bari inyuma bazoshikirwa mu gihe bazotumbera yo Wema Entertainment, hanyuma natwe bakadutumbera tukazora ukuntu don ingabire yabo yotera imbere ku neza yabo nabo n'imiryango yabo y'igihugu. Murakoze cyane, twifuje rero kuranirwa ngaha no kupasa très bon moment avec abajene urwaruka kandi twifuje plein succès et beaucoup de courage. Murakoze. Mwiriwe, umeze neza? Navuye sofa nawe sinacenije nyene, abo twaje tuzananye bose bararariwe bararekuye, cyaravuze barashobewe, iyo njani kure. God please bless my way. Iyi music iri mu rwanko, kuyikora bisaba utanga igitambo, n'uwo munsi rimwe gutera umugongo. Ino ngwano is personal bro. Bwa mbere na mbere akaba nshimire abo turi kumwe hano imbere babavuze. Bwa kabiri je numva nabanza gushimira abaririmbyi Ave Smith namubonye Epro n'abandi ndabashimiye cyane. Bwa kabiri akashimire media zose zingaza zo kudushigikira kuri uno munsi uri hejuru. Ikintu kimwe navuga, umuziki ku bantu bawuzi neza ni inzira igoye cyane. Uno munsi hari amakamera arenga abiri imbere yanje, hari amamikro, ariko hari igihe kigeze kuba ndasaba ikiganiro abanyamakuru bakakinyema, ariko namusize no ku rubage. Bibaza yuko biratahuritse kuko umuntu wese akurikira ahantu ariko haraka umuco, kandi itara ririko riraka, umuntu wese yifuza kuja kuraba urya muco ico uriko uramurika. Bibaza yuko nta chance ibaho ku muririmbyi, ahubwo umuririmbyi chance yiwe iri mu kazi, iri mu gukora ibyo ndiko ndavuga. Elpro araza kubitahura, arazi iyo tuva bahita mu Kayanza ahantu bita Igwintare. Cyabumva kuva Igwintare n'Ubujumbura atakaza bafise ibyo gukora umuziki. Ibintu byari bigoye cyane, ariko Imana yararavye yavuga ati ntawayize yazigera marama. So hari byinshi cyane numva bavuga, ariko icyo bavuga kuri uno munsi kuri jewe ndaryohewe, ariko tugiye gushyigikiranira hagati yacu, tugiye gushyigikira impano, ntitwirindire ngo umuririmbyi atere imbere niba aba ariho tumuzanira amakamera. Nibaza ko uri umujournaliste, uri umumenyesha amakuru, abaririmbyi birirwa barakwandikira. Akajambo bakunze gukoresha ngo abaririmbyi baragara.
burya si ukugara ahubwo tuba turiko turibuka ingufu namwe mwaduteye kera nta kugara kuba kurimo kuko hari igihe umuririmbyi aba yumva umuziki kubera media imwe n'ikiganiro twige gushigikira impano zikiri hasi turindire ngo zake niho muzoca mugenda mutwambika ishusho itari nziza ngo abaririmbyi baragara no mu bavyeyi bumve ko abaririmbyi ari abatandero bagara igituma iryo jambo rigaruka nuko media ariyo yose kugira supporting umuririmbyi akiri hasi bene wacu nibara ego nibaza yuko twokiga gushigikiranira tukumviriza impano mbere y'uko iyo mpano yo ubwayo yiyerekana niho ayo majambo avuga ngo abaririmbyi baragara ntibishora mu message ava kuko namwe ntimwadusapotire tukiri abana muno munsi uraririmba akaririmbo kamwe kakaba hita telefone yawe uhakwa no kwiga kubera media naza yuko ndashimiye media cyane iyo mutaza kuhaba soga ko twatembere kubera mwahabaye bwa mbere habaye Imana iraduha impano iradukuza ubwayo namwe muratumenya muradushimira cyane turabashimira ariko ijambo ryanje ino ntsinze imwe mu ntambwe zanje uno munsi ibigisha gusapotinga impano zikiri hasi murakoze cyane mengi ndumuvuyo atisingira amashure ni gute wo mundo no mu kigobe mwiriwe meze neza manager Ngabirano the boy from Kamenge first of all nashaka gushimira kwanza umuntu adahenga mvuze ko wenye mutabona mwanje niwe yampaye ubuzima yanyigishije amashuri ashoboka bivanye n'uburyo bwiwe ndamushimiye aho ari hose. Rest in peace to her. Hama wa kabiri noshimira ni umumama yize zino mpano hano akadushiramo amahera sivyakira umuntu ari wese Imana imukomeze imwongereze imigisha aho ari hose. Nkashimira kandi na nyakubahwa Maître Muvayo Jean wakoze cyane kudushikako. Hama nongera nshimira ex-manager wanje Biggie for everything, kuri buri kimwe ndamufise mu mutima. He is like my dad. Shimira mwese amamedia abaririmbyi bari ngaha bamwe nahoze mfana mu myaka ibiri itatu iheze enansi kubafana kubera badusha experience kandi I believe ni byinshi nzobakurako ndifuza ko bonkunda bakanshigikira. yifuje kugwa mu nda abaririmbyi abifitiye uburenganzira. Tugire dukubite tubangura dushimira abantu bose muri ngaha twari twabivuze ariko bimwe byimva mutima abamenyesha makuru dushimire n'abaririmbyi bari bafise byinshi bakora. Dushimire El Pro, dushimire La Vache Alvin Smith, dushimire Oscar nawe nyine ari ngaha. Ntitwavuga amazina y'abantu bose ariko mwese mwaje turazi ko mwahebye byinshi. Ku baririmbyi bo nirindi teka kuko ni gake benshi bakunda kuvuga ngo ntibakundana ariko urukundo ruriho. Urukundo rubura ku muntu umwe ntirubura ku bantu bose. Nuko reka rero dutere imbere mu minota nk'ibiri. Hariho twagira twumvirize gatonya Uwe Manela asanzwe ari CEO
ari hariya muri Australia nawe avuge gatonya ingene yiyumva kuno munsi kubona management yiwe yinjije abaririmbyi babiri kandi n'ibikorwa byiza bandanya akora ngaha nuko reka tumwumvirize. Umeze neza? Turashima Imana sinzi nkama. Reka rero muce kugira ko uko akanya ni gato mugira icyo mushikirije nka CEO wa Wema Entertainment. Namwe kubaramutsa abashinzwe n'ababyeyi n'abagaruka bacu anayakiriye umuntu udashika ahantu n'umunsi sinaronka ko nshiyemo mu ijambo rimwe kuba Imana yagiye mu mitima yabo ikabafasha kugira ngo bashobore kuza gushigikira ubwo rwaruka rwacu kubera Imana ibahezagire ntibari babuze ibyo bakora ariko kuba bacitse aho hantu n'umutima w'urukundo batweretse Imana ibahezagire cyane kandi nongera nshimira abajournaliste bo mu Burundi n'abategetsi bo mu Burundi kandi n'abafanzi bose bakurikirana urumva Wema Entertainment kandi n'abarundikazi bama badufashe nk'umugongo si byoroshe ariko kubera dufise dushigikiwe n'abo bajournaliste n'u Burundi Imana n'ukuri yarabidufashamo mu gukorera hamwe kugira ngo dushobore gufasha uko rwaruka mubona rwagiriye ibakwe kugira ngo rushobore gushika ku mpande zarwo kubera Imana ibahezagire kubwanje kwere nta kinini basabira kinini ku bantu bose n'ukuri mudufasha gusa Imana izobaha iherezo ryiza nicyo mbona kwere n'abasabira ahandi ikindi sinibagiye kandi kubibutsa sapoti yabo kwere aho ubwigere ihera hanyene special abajournaliste mwaba mwadufashe mu mugongo ibihe byose ntacyo twokora nitutaba dufise sapoti yanyu urugwaruka ruriko rurerekana impano yarwo nta na kimwe ngo haba rushikako nirutaba rubafise kubera ikintu ndabasaba mushishikare nk'uko mwahora mubafate mu mugongo dukorere hamwe turabe ko boba Burundi bw'ejo mu byo bipfuza gushikako ahasigaye ndabaye big congratulations abashoboye kuba batowe muri Wema Entertainment Imana ibaje imbere ibarongore kugira ngo bazoshobore gushika kuri dream zabo sinibagiye kandi no gushimira wowe nyene sindavuze izina wahagaze abantu ari kugira ngo making everything happen like that Imana iguhezagire nongera nshimira Andre promoter hamwe na Ifbali ubwitange bafise kugira ngo ivyo bintu bibe uko mubibona
nukuri n'Imana izobahemba amen 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 je naco nobahemba Amen, kandi nashimiye na Maître Muvayo nawe Imana imuhezagire kuko n'umuvyeyi ivyo byose mubona kwera Imana imugirire neza ashishikare kubana umutima w'afisi hasigaye Imana ibahezagire kuri nuko murakoze ariko hari akajambo muhereje ko tutumvise neza muvuze ngo pera twongere Otibari muvuze ngo pera twongere narandi abongere yavuze bari narangire urakoze cyane nawe Imana iguhezagire Amashi yes merci Linoji nawe nyene ku ruhande rwawe natwiyasinye ku ruhande rwiwe naguhe nawe usinye ku ruhande rw'iwawe zibiri indira ndabibona yes Landry arahejeje kumusinyira Linoji ntugiye kumuhagararira reka Linoji nawe asinye ko ivyo Landry asinye abyemeje mufatire neza bisinye neza kuko tuzobibika muhe ahafatira neza Linoji rimwe kabiri gatatu merci beaucoup iyindi yes Landry iyo ni wawe hari ibyo gukompleta ngaho turashobora kuzokompleta sawa no DJ calm down take down okay tubandanye havuzwa gusa Legend na Kid Gabirano abo bandi turabakunda ariko tuzobavuza ubundi munsi nabi wacu bose okay merci beaucoup Landry okay bon partez rero Landry moi Linoji okay Linoji musinyire Landry ko ubyemeye nawe merci beaucoup nimuhaguruke muramukanye rero muce mwana nayo makontra voilà tubifurize kugira ibihe byiza ntimuzovane nka kwa kundi twama tubona ibibe bisengeye mwumvise ko n'ababyeyi babiherekeje merci beaucoup iyo foto ndayikeneye reka rero merci beaucoup nimuvyagire reka tuje kwa Kid Gabirano namuhora uba mu gisande mugiye mwirohero mugabo aba mu gisande mumbabarire Bujumbura yes no mu Cibitoke umuti Bujumbura yes yes tubiraheze merci beaucoup merci ibirimwo muri contract radio twabonye akanya koba gato merci musinyire nawe ugira ibisigaranye ibintu birakomeye cyane birakomeye tugire vuba hari ibintu biriko biraduhamagara muri province Munda ariko baraduhamagara yes muramukanye iyo foto ndayikeneye muramukanye mugwane Munda okay merci kandi mufise n'imishatsi imwe muranasa oya okay merci
merci Landry. Merci beaucoup murakoze. Mugabo rero barashobora kubyagira ariko hari ikintu gikomeye cyane mwari musanzwe muzi yuko Landry promoter benshi mwamumenye kubera televiziyo online yakorera na Bali barafightinze cyane mbere biri muri bimwe byamukwegeye ariko byaramukujije araja ahantu hagendwa n'ibisi ya 750 arahagenda mugabo arayimisi atari mike yakahabona baraho ntiyari kuvayo. Yes! Amashyi menshi cyane. Okay, asante sana. Ibirahuri murabifise abakameramani tugiye kubaza ibibazo vyohava bigorana. Reka tubanze tubasabe namba mwahejeje musubire inyuma gato turaza gushira amamikro ngaha mu gihe tuzoba turiko tugira uwundi mugigwa muzaba muriko murabaza ibibazo.